kana kazi kiko muri bibisi. Amakuru ya nyuma aturuka Igoma ku munsi wa kane yavuga ko ingabo z'u Rwanda zoba zarasubije inyuma igitero gikomeye ca Commandant Patrick Masunzu mu bumanuko bwa Minembwe ku birometero 80 mu bumanuko bushira uburengerazuba bw'igisagara ca Abanyarwanda babera muri Kongo. Amakuru nayo yaturuka mu bashigikiye Masunzu nayo yavuga ko nyuma y'aho ingabo z'u Rwanda zisukiye ibisasu ku barwanyi ba Masunzu nabo bahise bakinjarara gatoyi imbere yo gusubira gusatira Minembwe kugera naho ingabo z'u Rwanda nazo zasubira inyuma maze zigakoraniriza inguvu zazo ku kabuga k'indege ka Minembwe. Ivyo bavuze ngo ivyo bintu ngo n'amatariki ndabumvisha. Umviriza. Uyu niwe. So mukaza mutinya kuvuga rero leta baraho yavuye leta baramu n'abicanyi n'abajenosideri baratwiciye baratumaze baradusemye nta nico ndi gurasubiramo twibandaruza ikiganiro ngo na FNL yo kwagwaza igihe igitero kibaye ntuze witwa Pastor Habimana yari umuvugizi wa FNL ntiyagiye kuri BBC na Voix d'Amérique akavuga yuko rero babishe yeske bumvise ntuze Pastor Habimana ari muri leta y'u Burundi avugira cyane ni umusene de defudede ari yavugira cyane ni yavugira icyo kintu nta numwe yogishima ko cyabaye abantu barapfuye twarabibonye mugabo nibareke gukura iceye canke icyaha kuba gikoze ngo bagishire ku nzira karengana y'umwere bakoreshwa nande bageze amayinga biratambutse ibyumweru bibiri bitambutse cyangwa se ukwezi none nibandi beshe ko ndibuka neza cyane ibo bari muri Kongo ubwo batabanyamurenge mwe nimuveyo muza cyifukiye twabategurije aho muza kuba kubera iki tegera ndabigeraho ibo babivuga ngo twe tuve muri Kongo ariko bariyo bari kandi bagumeyo urumva twebwe tuba frustré tugira ubwoba turarakara tutibini iri nishano none babasigura ngo muvire yiki ibo baradusiguriraga amagambo yavuzwe na General Paul Kagame yaravuze ngo barashaka kutuvana muri Kongo kugira ngo none twaje kubona amajambere kandi ngo kugira ngo biduheshe umutekano kuko muri Kongo tutagira umutekano ariko babafata nk'uko muri bijuje ubundi wo mubwira uti vi wawe uje mu mahanga badufata nk'uko ari bijuju iryo ni ijambo rimwe muza ritera tension entre abanyamurenge n'abanyarwanda iyo badufataga nk'abanyarwanda n'ubu badufata nk'abanyarwanda ndetse n'ubu baratwita ngo twebwe turi abanyarwanda bo batuye mu mahanga urumva bo nuko babifataga kandi twe turi abakongomani niho iwacu mbega turi abakongomani nk'abandi bakongomani uyu munsi implication ya genocide y'abarundi muri genocide ni ntayo kukirera ni agenda yo kugira ngo intambara zihagarara abantu bitwa ko ari abatutsi baguma babona ko mu utari mubi nta kindi leta iri kirazira y'u Burundi iri kizira ko leta bavuga ko leta mputu gusa nta kindi muga abanyamurenge bo barabizi neza yuko uwabatabaye ni leta y'u Burundi ibyo ntuze Gisekedi yakoze akanjira ko ubutungane mu munsi abira binkure hanyuma jewe niviremo nivyarangira zo kuko ntashobora guhotorana na Amerika ntashobora guhotorana na Kinshasa imusumbye nguvu hanyuma u Rwanda nago barabizi iyo rugukoresheje mu nyuma bikagucanga rugakuramo inyungu zako rugakwiyicira canke rukaguta niko bagize Terminator. Ibihe vyiza cyane kuri we mukunzi wa Utamu Podcast ndetse na Yogo Media nizere kumeze neza cyane kubari ngaha mu gihugu cy'u Burundi turabashimira cyane kwa mudukurikirana abari mu makungu namwe tubashimire ku ruhara rwanyu ntangere mugira kugira ngo dushobore kubaka societe yagutse ariyo yacu ariyo yanyu kandi ni ibintu bitatu bishobora gutuma umuntu anezerwa kugira umuryango kugira amagara meza ndetse no kugira amafaranga ariko ibyo byose babiri ku muntu afise igihugu biranezereje cyane rero kuba turi mu gihugu cyacu cy'u Burundi ariko nawe uri mu makungu ukaba uri umurundi nezerwa no kuba witwa umurundi nawe uri mu kindi gihugu nezerwa no kuba ufise igihugu cyawe ubarizwamwo ni iteka rindi twongeye gutegwa n'umutumire wacu twigorera cyane kuko afise byinshi byo gukora ni Apotre Isidore Mbayahaga nongeye kumwakira muri kino kimenyesha makuru cyacu cyangwa se muri bino biganiro byacu Apotre Mbayahaga ndaguha ikaze. Murakoze cyane ndabaramukije ndamutsa abarundi bene washoye kwadukurikirana abanyarwanda n'abandi bakongomani ni Uganda bakumbura imigwacu
murakoze cyane abantu basigaye benshi mu rurimi rwacu niko nabibona yego amaze gukomera ururimi ruri hose ururimi rw'ikirundi ruri hose ukirundi bavuga ngo abawe bosanzara bisigura ko hirya iyo agiye aradomeka n'ahandi akadomeka ugasanga benshi igituma nabivuze ko apotre nabonye ibyo tuyago bubi ntabwo byumvirizwa n'abantu bari ngaha mu Burundi gusa canke mu Rwanda canke muri Kongo hari n'abari hakurya y'inyanja usanga babikurikirana mu buryo bwiyaguye cyane ukumva nyene baragutahura gose ni neza ariko ineza hari naho usanga hagiyemwo ariko ni sawa nyamadini ako kantu si keza hari abantu igituma ndabivuze uko hari abantu mba numva bagamije yuko ineza itabandanya kuba ineza ariko bo bagafatira ku byo tubuganira no kubibera kuri kino gihugu c'u Burundi cyangwa se kino gihugu c'u Burundi bagamije gucafuza igihugu no gucafuza abakirongoye ari naho ngomba guhera rero uyu munsi hayaze igihe kinini nk'amezi nk'ukwezi havugwa ivyerekeranye na genocide mu buryo bwiyaguye genocide iri kirategurwa niho nyabwoko ry'abatutsi mugabo ngo b'abanyamurenge itegurwa n'igihugu c'u Burundi babifashijwemo na leta ya Kongo ibyo nabyo byaravuzwe twarabiganiriye ko tugerageza no kwerekana proof cyangwa se ivyemezo byerekana ko Burundi ataruhara cyangwa se genocide bariko barategura bamwe barabitahura hari abatarabitahura uyu munsi rero nifuza ko kumbure babandi basigaye hari uwigeze kuvuga ati zamaho shatse kuvuga inzarizo oya nta muryango urakagugu nibisanzwe ndashaka dufashanye uno munsi kumbure nk'umuntu afise icyo ashobora kuvuga kuri bino bintu tugire ico tubivuze ko kumbure na wundi yasigaye inyuma ashobore gutahura genocide apotre y'abanyamurenge ikomeje kwagirizwa Burundi bo urakoze cyane kusura kubaza icyo kibazo nibyo mu buzima bwa misi yose canke uko ibintu bimeze mu bantu hari abantu bumva batevye rero kuvuga ukongera ugasubiramo ntacyo bitwaye ariko uko biri kose nibaza ko twari twabisobanuye neza mu biganiro biheze yuko icyo kintu kiho kiragirizwa Uburundi mu bisanzwe ni bimwe byo kuvuga ngo ntawe uro yikuriza ko sivyo ariko twarerekanye neza yuko ataho nyabwoko leta y'u Burundi rongowe na president Ndayishimiye iki yategurira abantu mu bwoko bw'abanyamurenge b'abakongomani ahubwo bo nyene bosubira bagasubiza amaso inyuma bakitegereza neza iho nyabwoko kuri bo ryatanguye kera ryatanguye mu 2017 ariko ryari ryateguwe imbere yaho kandi abaritanguje bagombye guhonya abanyamurenge ni Rede Tabara rero ni umugwi w'abagwanyi witwa ko ari w'abarundi mugabo waherewe imyimenyerezo mu gihugu cy'u Rwanda wongera uja gutera abo banyamurenge uvuye i Rwanda ari u Rwanda ruyirungitse yakigwa n'ubutegetsi bwa Kabila ibyo niko ndavuga bunye n'abanyamurenge ubwabo barabizi baranavyivugiye ahubwo ikibabaje uno munsi nuko abari ko batabariza abanyamurenge bene wabico gihe uno munsi baguzwe bakagurwa na leta ya Kigali bagacika ibikoresho byayo uno munsi bakaba bariko babwira abantu ko abakunzi bafise ari Rede Tabara ahubwo ari na leta ari na Kabila kandi bwa mbere bavuga yuko ari bateguye kubamara icyo muri ko bacumva neza Rede Tabara niyo yagiye yica abantu yiturira amazu iturayo babamwo iturira amashuri iturira amavuriro iturira amasengero inka irarya izindi zirica kugeza aho wumva abanyamurenge basigara bifumbereje atakintu bafise cyo gutuma babaho ndabivuze gutyo kubera iki nuko uwitwa Azarias Rubego atarononekara yagiye kuri BBC atanga ikiganiro ku mvu n'imvano sivyo mureke numva ijwi ryo ndari bumvisha to nkeneye ko abantu bavyumva na ya matariki navuga
bayumve neza urabyumva aravuga yuko Kabila ari wari karamara abanyamurenge abaze gusesanga baje baze kurondanda bahe ni ikiganiro cyo muri gahuza miryango cyabaye itariki 13 z'ukwezi kw'indwi mu 2002 2002 haize imyaka 23 haize imyaka 23 kwezi kw'indwi uravyumva itariki 13 z'ukwezi kw'indwi mu 2002 Azarias Ruberwa yari umutumire mu kiganiro Imvo n'Imvano radio yitwa BBC y'Abongereza yego niho yavuga neza yuko abariko bamara abantu bafise umugambi wo kurimbura no kuvuga ukuraho burundu no kuvuga n'indiri mu nda urakuramo uravyumva n'iryo hunyabwoko yareka aravugaga ajyagiriza yuko ari leta ya Kabila wewe akavuga yuko Kabila ariko akorana n'intera hamwe na za mayimayi kugira ngo bamare abanyamurenge biwabo yifise umugambi yuko ariko akora ihunyabwoko akoresheje n'abaofisiye bamwe nababwira cagihe yego bakorodona ibitero bya Rede Tabara niyo migwi y'abagezi banaye bari kumwe sivyo avuga yuko Kabila yapakiye abasirikare apakira n'ibigwanisho mu ndege vya rutura kugira byo gufasha abari kuri terre kuvuga Rede Tabara kumara abanyamurenge nimba shobora kucumva neza ico higaniro bacumvirize neza cyabaye itariki 13 z'ukwezi kw'indwi 2022 no kuvuga haciye imyaka 23 ndagomba ntibaje kuvuga ngo biriko baranaruka ndabumvise ijwi ryande rya Azarias Ruberwa ariko aravuga yuko ihonyabwoko ry'abanyamurenge ryatanguye riko rigirwa na Rede Tabara kandi Rede Tabara riko rigirwa n'intuze n'intera hamwe kandi ni Kabila ariko arikora n'ingabo ziwe ariko uyu munsi nagaruka rindi simvuga yo wenyene umviriza turumva mu ijwi akana kazi kiko muri BBC amakuru ya nyuma aturuka Igoma ku munsi wa kane yavuga ko ingabo z'u Rwanda zoba zarasubije inyuma igitero gikomeye ca Commandant Patrick Masunzu mu bumanuko bwa Minembwe ku birometero 80 mu bumanuko bushira uburengerazuba bw'igisagara cya amakuru nayo yaturuka mu bashigikiye Masunzu nayo yavuga ko nyuma y'aho ingabo z'u Rwanda zisukiye ibisasu ku barwanyi ba Masunzu nabo bahise bakinjarara gatoyi imbere yo gusubira gusatira Minembwe kugera naho ingabo z'u Rwanda nazo zasubira inyuma maze zigakoraniriza inguvu zazo ku kabuga k'indege ka Minembwe ivyo ari byo byose uko ibintu byifashe ubu biraboneka ko intambara ya Minembwe itakira intambara y'intwaza ngabo imwe gusa yagumutse reka Igoma tubiganire na Azarias Ruberwa umunyamabanga mukuru wa Rassemblement Congolais pour la démocratie intambara iri mu Minembwe irwanwa ni intambara k'izindi zose ikomeye ya Kabila guverinoma y'Kinshasa afatikanije n'intera hamwe na FDD n'abamayimayi nabo ba Masunzu ibyo ni bishasha bwana Rubeko ibyo ni bishasha ubifate nk'ukuri bibe bishasha ariko nibyo bihari uko ibintu byagenze nuko abo bana bamaze kugumuka bavuye muri arme bari kompanyi yari komanda w'ikompanyi hejuru ye hari komanda w'ibatayo na komanda wa brigade bose b'abanyamurenge mbese abari hejuru yiwe muri brigade ari komanda w'ibatayo yari Safari yari komanda wa brigade yari Mutebuzi bamaze kugumuka no kuja ku ruhande ico bakoze mu gihe bari batangiye kuneshwa uzi ko bari bafite ibikoresho bike cyane ntakubya byararwanya amezi 6 cyangwa 5 maze gushira ico bakoze nuko bagiye ahantu bitwa Ikirembwe basanga brigade y'intera hamwe bagira contact nazo bafata contact n'umuntu witwa Lukole woni wamaze abanyamurenge bari kanemi abantu 78 indambara y'akabiri itangiza muri Congo ni una coordona force negative zose ziri Fizi n'ahandi noneho bose bakabakoreshwa na Kabila icyo Kabila yakoze nuko yohereje indege zibakamina cyangwa se ahandi
icyo zikora ni ukuzana ibikoresho bikomeye cyane, imbunda zikomeye, amasasu, amabombe. Aho ngaho ikirembwe hari brigade y'interahamwe, niho hari icyo kibuga cy'indege, nicyo gituma bakomeje kurwana kugeza n'uyu munsi. None nshize ibyumweru bibiri mvuyeyo, intambara nasanze cyangwa se nahasize ntabwo ari intambara y'amasunzu n'abasirikare 100 cyangwa 200 aba n'abanyamurenge gusa, no. Ubu ni intambara kimwe n'izabaye Pweto, n'izabaye Kindu, n'izabaye Kisangani kera, Kabila n'izo nterahamwe zose. Icyo bagamije ni ukurimbura buriya bwoko bw'abanyamurenge buri hariya mu misozi. Bwana ngejeje wanyumvise Kabila n'izo nterahamwe icyo bagamije ni ukurimbura abanyamurenge bose bari muri ya misozi. Hari muri 2002 Kabila yarigeze atwara Burundi. Oya. 2002 ndindiraga uwitwa Moyize Nyarugabo nabo bari kumwe kandi bari kumwe n'uno munsi sibyo bariko basangira isupu aha kujya ibukavu ngaho niho baryamye nawe nyine aravuga ngo ihonyabwoko ry'abanyamurenge ryaje gukorwa na Rede Tabara. We ntiyageza aho gusa, ahubwo avuga yuko Rede Tabara itwarwa n'umugabo yitwa Sinduhishe aba mu Bubiligi. Avugamo n'ikindi cyitwa ngo Forebu, abo ko aribo baje kumara abanyamurenge sivyo. Rero aha naho ndagomba tumwumvirize Moyize Nyarugabo wari kumwe na Kabila mwakino gihe wakoze urabyumva bari kumwe cyane ni ngo bujyajya bwishire no batubwire Rede Tabara ni n'abanyamurenge bataza ahantu yaturutse. Ndindira hari nk'ubujyajya bwishire ndindira we ndindira guhereke urabyumva aho bashe nakabitse ndindira Mura ashobora kubyumva kibaza ko utarikara udafise amakuru afata na Gifaransa iyo mu Kirundi ndacyayirondera ariko ni meme ntuzeye mission mugabo umviriza. Auparavant, il y a quelques jours, des notabilités ou des notables ont dénoncé également cet état des choses. C'est pour dire que ce que j'ai dit est vrai, c'est tout. Alors je disais donc, pas particulièrement contre les Banyamulenge. Ils ont dit que c'est contre qui? Ben, les populations locales, victimes. Oui, c'était au courant. Et c'est depuis maintenant 2017 que ces groupes armés-là, Red Tabara, dont le président s'appelle Alexis Sinduige, il doit être en Belgique aujourd'hui. Un Burundais? Un Burundais. Avec d'autres officiers qui sont au Congo. Avec d'autres groupes armés comme le FNL et notre qu'on appelle Forebu, se sont alliés au groupe Mai Mai. Attendez, maître, ces groupes armés burundais sont installés sur les territoires congolais. C'est de ce groupe comme arrière-base contre le pouvoir de Bujumbura. J'imagine. Je n'ai jamais parlé avec eux. Je ne connais pas leur plan, mais c'est ce que j'imagine. Donc, ils sont installés au Congo, certainement pour chercher l'espace, qu'ils vont utiliser pour attaquer leur pays. C'est ce que j'imagine. Et c'est ce qu'on s'imaginait tous depuis quelques années. Mais on ne pouvait pas imaginer que quelques années après, ils vont retourner leurs armes contre les populations congolaises. Alors, je disais donc qu'ils sont alliés au groupe Mai Mai. Et le groupe Mai Mai, qui sont congolais. Oui, absolument. Les groupes armés locaux, comme on les appelle, congolais. Ils se sont alliés et ils ont commencé l'opération d'attaquer les villages de Banyamulenge. En 2017, ils ont brûlé, détruit complètement tous les villages des hauts plateaux dans le territoire d'Uvira. Où il y a également des Banyamulenge? Bien sûr.
tous les hauts plateaux, comme le nom l'indique, c'est un plateau qui attenant à trois territoires. Tu vois, les chaînes de Mitumba que vous connaissez. Lui, c'était au courant. Uni Azarias Rubego, uni Moise Nyarugabo. Uravyumva? Ubwa mbere twumvise Azarias Rubego. Moise Nyarugabo nabavuze ati 2017 Rede Tabara yifadikanije na Mai irongowe na Alexis Nduhije. Irongowe na Alexis Nduhije ari mu Bubirigi. Umurundi aba mu Bubirigi. Uravyumva? Mu poza wa mbere. Yego. Dufise muri kino gihugu. Iyo poza kuri leta hari ya CNDF. Contre le pouvoir. Uravyumva? Aremeje ko ari Rede Tabara yagiye mu Minembwe ifadikanya na Mai kandi bari coordonner n'abaofisiye bamwe bari muri Kongo muri FARDC barimo babagenera umwe yitwa Firemo Yav sivyo nibo bariko bakorodona ibitero bya Rede Tabara avuze yuko izo brûlé et détruit les villages zose z'abanyamurenge zo muri Haut Plateau zose no kuvuga barisha abantu basiga baturiye n'inzu babamwe c'est-à-dire cyaye kuba cyihonya bwoko ariko uravuga cyaratanguye kandi hari ku ntwaro yandi ya kabiri uyu munsi ndindira ndakwereka ikindi kintu noneho kibadendura gose uwitwa General Makanika wo bita intwari yawo kandi ni intwari koko ni intwari urabyumva wenye n'ubwiwe agisezera igisirikare cya kabira akavuga ngo aje kuja mu mutwe witwa Twigwaneho yavuze yuko adashobora kwemera yuko ubwoko bw'abanyamurenge buhona ari kararaba kandi bugahonywa na leta ya kabira bafadikanije na Rede Tabara yambutse irungitswe n'u Rwanda vuye mu Rwanda wenye woni Makanika niwe chef niwe yari karabandira hari ni inama iheruka ya nyuma Makanika yavuze ngo ntazigera yifatanya na M23 mu gihe hazi yuko Rede Tabara yiyariye na M23 kandi baje kumara abantu babo reka ndaguhereye wumva ndakumvisha no wote ko numva proof ari nyinshi yemezo ni byinshi none makuru ikinyoma suko bitira ikinyoma hashashe ndende ayo makuru abarundi ntayo bari bazi ndetse n'abaneka tureke n'abarundi nabo banyamurenge ntayo bari bazi bamwe ntayo bazi batayazi reka tuyababwira ni nabyo byo bafasha cyane kuko hari aho ushobora gusanga abo bizigiye karibo bacunguze cyangwa se ari bo bantu Tabara yumve ko igomba gufatanya n'abamayimayi uburyo bwose ndindira kugira ngo Tabara yumve ko igomba gufatanya n'abamayimayi uburyo bwose twica abanyamurenge ariko babikora kubera kuko hari uwo byatumye bafite abandi bari kubikora bafite ibibazo Tabara ifite kuruwari yawe na leta yako irazi kakanguka kava mu Rwanda kaza kutwica umugambi wacuzwe nta nubwo ari na leta yacu gusa yonyine fatanyije n'ibindi bihugu ariko impamvu nizo aramenyekana kuko abanyamurenge bapfa kubera iki twicwa kubera iki ariko tugomba gupfa kubera ko ushaka kwita wese agomba kwigira ku banyamurenge kuko abanyamurenge babaye ubwoko bwo gupfa gusa umuntu wese yumva ko hari yumva ko yahaza urumuri cyangwa yahaza ibiguzi agomba kwita umunyamurenge ntabwo ari twende turi ubwoko bwo kwishwa gusa baremeye kwitwa leta igomba kunamura inkota ikava mu mugambi n'abafatanyije kudutsemba no kutwica ntacyo tuzira avuze ngo ati Rede Tabara yahawe koridoro na leta ya Kongo ya Kabira yambuka iva mu Rwanda ije kutumara kumara baki abanyamurenge atuye umugambi rero wacuzwe no kuvuga wateguwe gutegura ntiwateguwe na Rede Tabara ahubwo wateguwe n'abafite imigambi yo kutumara si igihugu ca Kongo gusa ahubwo hari n'ikindi gihugu yavuze u Rwanda uravyumva bacuriye umugambi hamwe kugira ngo bashobore kumara abanyamurenge uyu
niyo mpamvu yatoye ibigwanisho aja mu muhari witwa twigwane no kuvuga twigwane ko ntawe uri kadutabara twitabare mwicama twitabare nta harahandi yavuze ngo batanguye kumurondera makanika kugira ngo yifatanye na M23 mugari yatanguye kugwana yavuze ati rede ntuze M23 mu gihe iri kirakorana na rede tabara yavuye mu Rwanda rede tabara yo yaje kutumara sinshobora kwifatanya nawe sinoja ku rugamba ngo mfate rede tabara ndayigira umukunzi no dufatanije kandi nzi ko ari umwansi yaje kutumara yavuze ati yambutse iva mu Rwanda uyu niwe uno munsi w'intwari yabo abo bitwa ngo twagumino n'ibyo bifobagane nyene mugabo nkababaza ikintu kimwe umuntu umwemera ko ari intwari yawe kubera ko uhenga atakiriho ugahindura icyo yavuga icyo yagwanira akabure cyo ukagihindura ukagwanira icyo yagwanya no kuvuga icyo yavuze ngo abantu iyo bahaza urumogi ngo canke bahaza ibiguzi no kugugwa kuba korompi ugatanga amafaranga kugira ngo umuntu umucuri ku bwonko akora ibyo ushaka kubera yashize imbere nawe ukamugura aha yari kavuga abanda yari kavuga bazari yasorobeye bamwe bari kavuga abanyambozo nyarugabo bavuye muri nyabo yari kavuga babandi bagiye gufata rede tabara nk'umutabazi kandi rero yateguriye umugambi wo kubamara uno munsi ibi bintu byose biriko biravugwa umugambi w'u Burundi umugambi wa president Ndayishimiye wo kumara abanyamurenge urihe ntabwo wigeze uvugwamo ntaho uri kuva 2002 kugeza 2017 kuza uno munsi nta muntu kwari bwumve mwabo bantu nyene yigeze avuga yuko leta ya Ndayishimiye ifise uruhara muri genocide y'abanyamurenge abasibo bemewe none reka nakubwira kuko urumva hari n'ubundi byenda bumvisha uwitwa Derek Basumba numugore sinwe n'umukobwa ukora umugore ntumbaza urabyumva reka ndifate yuko arongoye ishirahamwe ry'abanyamurenge riri ku isi yose yitwa Mahoro Peace Association uyu nawe ivyo yavuze nawe atararogwa Mahoro Peace Association itaracika ishami rya FPR nawe yadomo rutoki kuri rede tabara ishami rya FPR Mahoro no muzi ikorera iki mu bahawe ibiguzi nta bumvise makanika avuze none ubwa mbere ko yavuga rede tabara uno munsi yahinduye kuvuga Burundi gute Mahoro Peace Association yo bari umukozi wa FPR Jagaruka kuri katubanza twumve janga nzaza twumve Derek Basumba Chewe bavuze ngo ivyo bintu urumva ngo matariki ndabumvisha umvise uyu niwe so ntimukaza mutinya kuvuga rero leta baraho yavuye leta baramu n'abicanyi n'abajenosideri baratwiciye baratumaze baradusemye nta nico ndigo nasubiramo twibandaruza ikiganiro apotre we ubundi Derek Basumba avuze ati abwiye abandi n'umunyamurenge apana sanzwe n'umunyamurenge nyene yabaye umugore mugabo ubu nta mugabo avuga mu banyamurenge patron ni ya Derek Basumba arongoye association yitwa Mahoro Peace Association yari kabwira abandi ati ntimugatinye kuvuga rede tabara ko yatwishe yatumaze arabicanyi badukoreye ihonyabwonko reka rero tugaruke none aba bantu bane makanika uhere kuri Azarias Rubego ati Kabira n'intera hamwe ati yahagurukije n'indege yo kuza kumara abanyamurenge urumva yavuze ijambo kurimbura kukuraho kurimbura no gusya ukongera ukuvura urusyo rugasigara rwera urabyumva ugahanagura Azaria ntuze Moyize Nyarugabo ati 2017 rede tabara yifadikanije na za Forebu na zandi ati niyo yaje kugira ihonyabwoko iraturira amazu yica abantu abavyeyi iratikiza inka iragira twara izindi rico ihonyabwoko ry'abanyamurenge byaratanguye uravyumva
makanika we yari kuri tere umusirikare general wabyumva aravuga ngo ihonyabwoko rikorera yo kurimbura abanyamurenge ririko rikorwa na Rede Tabara kandi Rede Tabara muzi aho yaturutse mu Rwanda ihaga koridoro na Kabira none uno munsi Kabira ari kumwe na Azarias Robert ari kumwe na Moise Nyarugabo ari kumwe na Mahoro Peace Association n'uyu Adere kuko icegera ciwe ni Kanyike niwe vice gouverneur wa Kivu Sud Kivu uravyumva uranyumva urumva bari kumwe na Rede Tabara bari kumwe n'u Rwanda babansi bose bavugwa yuko bahurije umugambi hamwe wo kurimbura abanyamurenge uno munsi biswa batabaze abanyamurenge bagarutse gufasha abanyamurenge Uburundi no munsi buriko burahohoterwa bwagerezwa ibyaba bakoze kandi bazi yuko ahubwo Burundi bagiye gutabara abanyamurenge Apotre ikino cya nibaza roni mu kiganiro byaheze nabumvishije amajwi y'abanyamurenge bavuga ati atabo Burundi tuba twararimbutse Burundi bwaratabaye iyo atabo Burundi bwarutabaye ingabo z'ururego ziduga zitabara basigaye nta nubwo bagisigaye ubu rero kameme tuzi ubwenge abanyamurenge bazi ubwenge nibumvirize zivugo hanyuma bashire ku muzane bagosore nibamara bumvirize neza umwasi wabo ninde icyo mpagaze ko nicakinde uno munsi abanyamurenge bamaze imyaka irenga 30 mu Burundi uwaje akivuka yararongoye ubundi arongogo barahavyarira bahigishiriza abana amashuri bahakorera imirimo bahagira inshuti n'abagenzi uno munsi nta muntu ari karabakomakoma none uno munsi iki gitutsi cyo gucegerwa ku Burundi gute intambara y'Ikongo si y'amazuru si y'ubwoko ni inyungu z'abantu ni profit ni inyungu umuntu bagomba guhonyora mu maraso ya bene wabo kubw'inyungu zabo hari wavuze nabonye muri ntuze ngo ritureke kuvuga ngo abanyamurenge baberewe neza mu Burundi ngo nta urapfa ngo nivyabereye mu Gatumba yego nta munyamurenge n'umwe atabizi neza yuko igitero cishe abanyagatumba cyambutse kiva hakurya Ikongo kandi Moise Nyarugabo yavuze yuko mu babica bafatanije na Kabira n'abandi harimo na FNL yo kwagwaza igihe igitero kibaye ntuze witwa Pasteur Habimana yari umuvugizi wa FNL yagiye kuri BBC na Voix d'Amérique akavuga yuko aribo babishe yeske bumvise ntuze Pasteur Habimana ari muri leta y'u Burundi avugira cyane mu musene de defudede ari yavugira cyane ni yavugira ico kintu nta numwe yogishima ko cyabaye abantu barapfuye twarabibonye mugabo ni bareke gukura iceye cyane icyaha kuba gikoze ngo bagishire ku nzira karengana y'umwere bakoreshwa nande ko bari babanje kurimbura abantu hariya abahunze bagahungira ibuvira bakabakurikira munyu bagasubira guhungira i Burundi bakabakurikira kandi Rubego akaba yavuze yuko ntuze Nyarugabo akaba yavuze yuko mu bakoreshwa na Kabira yakoresha intera hamwe agakoresha Rede Tabara agakoresha za FNL agakoresha za Forebu igikorwa yari yabahaye ntibumva ko cyo baje kubandaniza mu Gatumba kiza kubandaniza mu Gatumba none leta y'u Burundi ngaho president Ndayishimiye ariye ko kuva afashe igihugu ahubwo uno munsi ndiko ndakubwira mu minsi iheze abantu bagwaye igisirikare cy'u Burundi ahubwo tube dukenze igisirikare cy'u Burundi nubwo bariko baragituka coco higuma ari humanitaire urabyumva cyane wiyumvira umuntu agwara n'umutamakazi n'umukecuru n'umugore hakava commandement ino ibwira abasirikare 60 baherekeje umugwayi umwe kuze Bujumbura kwivuza kandi bagaca mu nzira babarasa bakemera guheba ingabo zubati mupfe mugabo mupfe muri ko muratabara umugwayi kandi atari ukwezi nyine tuvuze umugwayi atari umurundi atari n'umunyamurenge abagore babiri b'abanyamurenge kazi babazanye safari zibiri ingabo z'uruzi zibeskorta zibacisha mu masasu bakabaraza kuvuga Bujumbura icya kabiri igihe abo banyamurenge bariko barapfa muri
twigwaneho bariko bararasana n'abandi nibarahire yuko abantu bagwaye n'abakomerekeye ku rugamba bo muri twigwaneho igitwagwa n'amakanika barahire yuko bataza kwivuza Bujumbura ninde yabazana ntibivuza kwa David CFDN yabazana none yari kuza kuvuza abantu igomba guhonya sinibaza hamikini naco ikabarihira imiti ikabarihira ibyo kurya abantu bakabahana security aho baryamye ngaha bavurirwa bakabaheba bakabacunga bakira bamwe bakavuga ati nimwigumire ngaha ko mumugaye tubaho ubuhungiro cyangwa nimba hari abakeneye gusubira ku rugamba ivyo birabasha uravyumva none leta ya Burundi nka muvuri kiziriki ikibazo roca nibaza uyu mukino ni nyabaki ni kashikashi no kwinyegezanya kubeshanya ngo turiko turakina ikibazo cyane nibaza ro ni kimwe inama yo gukura abantu hariya imurenge ya matarike n'amabwira y'u Rwanda namenya abantu bayigiyemo bijya nama n'ivyavugiwemo uno muzi ntibumva ijwi ryambaye aha oya bumva ijwi ry'abanyamurenge nyine muri iyo nama Azarias niyo yari Rubego ntuzeye Moyize Nyarugabo niyo yari uwitwa ntuzeye Honorable Enoch niyo yari Enoch rimaze kumwumva mu madosiye uravyumva harimo atarabiri baraharira muri iriya nama yabereye ikibuye sivyo yabereye Butare sivyo Butare ihuye ntibumvikana mu bantu bose baravuze aho bahagaze baranka yuko u Rwanda rukura abanyamurenge hariya ngo batware i Rwanda kugira ngo baje kokipa hariya umuntu ubonye ataco yavuze ni Moyize Nyarugabo muri iyo nama y'abantu 10 n'abangahe barimo niwe unyatagize icyo ashikiriza afatira amakuru ntashobora kuba ari bihuha atakuri amasha profu ikivyemezo byawe jewe ndumukozi w'Imana nta bihuha nozo ntabe nimubeshe ukuri ntafise nzo kuhora oya bazo guhora ukuri ntibazo guhora ikinyoma mugabo reka wumviriza twe ndinde mvuga aho byabaye daye babyishuye Moyize Nyarugabo ntuze Azarias Rurerwa aya majwi yandabahe ni ikiganiro nabo baciye basaba kuri BBC imvo n'imvana kugira ngo babeshuze Azarias Rurerwa ivyo yagiye kuvuga cabaye itariki 20 z'ukwezi kw'indwi ica Azarias cyabaye itariki 3 nabo baca basaba ikindi weekend kuri kibazo gikunda kuvuga kuwa Mungu kuwa gatandatu itariki 20 abatumiye yari Mirere Ruhimbika na Enoch nibo bariko bari batumire mu cyo bagarutse mu byabaye muri iyo nama y'Ibutare yabereye mu Rwanda bababwira yuko abanyamurenge bose bagomba kuva i Kongo bakaza bakabadeporta bakabashira mu Rwanda noneho hariya kakaba karere kigarurirwa n'u Rwanda Gana Mirere Ruhimbika na Enoch Ruberangabo kuwa gatandatu heze Azarias Rurerwa yarakoresheje ijambo avuga ati ngo umunsi wa Ngirente uwo munsi wa Ngirente yavuga ati igihe abanyamurenge twari tumerewe nabi abanyarwanda nibo baje kudufasha uwo munsi wa Ngirente murawibuka mwebwe bashinga naye babiri turiko turavugana nyuma y'amezi abiri vise guverineri w'Ubukavu aho ni 1996 aduhaye iminsi 6 ngo tuze muri Kongo abasirikare ba APR batumije inama Uvira ni Bukavu ngo batujane ku Kibuye iyo nama y'Ibutare njewe nayibayemo impaka zamaze amasaha 6 n'igice y'Ibutare kuri 23 ukwezi kwa12 kuri 96 na Mirere wo twari kumwe na delegation y'abaofisiye barindwi bashorewe na General Nyamwasa abo ngabo nibo Rurerwa yavugaga ngo nta deportation yahabaye bavuga ngo batuvane iri iwacu batuzane ku Kibuye ni ukuvuga rindira mushinga nababwiye suko navuze nuko wavuze ahubwo ndumiwe amatariki nkera yanye yego ibyavugiwemwo je deportation babakure iri iwacu babajane imisozi miremire bazane ku Kibuye ni mu Rwanda abantu barahazi abantu bazi akarere k'amaja ka Nyaruguru ni mpo bita ku Kibuye ndindira abantu bategeze kubyumva neza abanyarwanda barabakoranije babwira ati mwe banyamurenge nimuve iyo mwava muje kuba mu Rwanda noneho dore uburyo byagenze naje nongere kuri amagambo
kavuze koko intambara barayitangije abanyarwanda dusubiye kuri rya jambo wabajije ngo ese umunsi wa ngirente twazagira gute cyangwa twagiraga tuje kugira abanyarwanda koko abanyarwanda barateye kandi abanyarwanda batera muri Kongo twe byaradukijije ariko rero impamvu yabajanye muri Kongo bwa bundi muri 1996 ndikwaro gutabara abanyamurenge kwaro kuvana ingambi z'impunzi zari mu burasirazuba bwa Kongo icyabitweretse ko ari uko abanyarwanda nibo baorganije intambara ya AFDL nibo bategetse abanyamurenge uburyo bakora nyuma bageze amayinga biratambutse ibyumweru bibiri bitambutse cyangwa se ukwezi none nibandi beshe ko ndibuka neza cyane ibo bari muri Kongo ubwo batabanyamurenge mwe nimuveyo muze tukifukiye twabategurije aho muza kuba kubera iki tegera ndabigeraho ibo babivuga ngo twe tuve muri Kongo ariko bariyo bari kandi bagumeyo urumva twebwe tuba frustré tugira ubwoba turarakara tutibini iri nishano none babasigura ngo muvire yiki ibo baradusiguriraga amagambo yavuzwe na General Paul Kagame yaravuze ngo barashaka kutuvana muri Kongo kugira ngo none twaje kubona amajambere kandi ngo kugira ngo biduheshe umutekano ko muri Kongo tutagira umutekano ariko babafata nk'uko muri bijuje umuntu wamubwira uti vi wawe uje mu mahanga badufata nk'uko ari bijuju iryo ni ijambo rimwe muza ritera tension entre abanyamurenge n'abanyarwanda iyo badufataga nk'abanyarwanda n'ubu badufata nk'abanyarwanda ndetse n'ubu baratwita ngo twebwe turi abanyarwanda bo batuye mu mahanga urumva bo nuko babifataga kandi twe turi abakongomani niho iwacu mbega turi abakongomani nk'abandi bakongomani ivyo rero nuko niko byagenze abibara ngo muri mwebwe ni muze muve muri Kongo muze mujabuke muje mu Rwanda nubwo uwo mugabo wavuze secrétaire général wa RCD yavuze atyo Azarias Ruberwa ndibuka yuko mu nama twarimo nawe yararimo kandi niwe wavuze wanyuma arangiza niwe wavuze wanyuma nubwo yavuze ngo ntabwo abanyarwanda bashaka kujana mu Rwanda niwe wavuze wanyuma abanyamurenge twari 17 Ruberwa niwe wavuze wanyuma indibuka mu phrase imwe yaravuze ngo abanyarwanda no ko muragira contradiction c'est-à-dire ivyo muhaya mukora nzo mpamvu mugiye gukora sivyo kuki muvuga ngo mwateye mu Kongo kandi muri abanyamurenge none mukavuga ngo kandi bashaka abanyamurenge bature muri Kongo ni wabo none mwe mukaba mushaka kuvana abo banyamurenge muri Kongo ni naho inama yarangiriye arira rero uko niko Ruberwa niwe wavuze wanyuma kandi inama yakirangiye umuntu utaravuze ijambo muri iyo nama abanyamurenge twari 17 kandi twese twaravuze utaravuze n'uwitwa Moise Nyarugabo mugomba mumbwire rero yuko kandi abantu bavyumve yuko kuva muri uwo mwaka u Rwanda rufise umugambi wo gukura abanyamurenge muri Kongo ikabacwiragiza mu Rwanda barongeye baratubwira ngo nubwo tuzanze bafite inzira igihumbi zo kutuvana muri Kongo batujana mu Rwanda imwe niyo yihwayibona niba ari amagana nani bari amagana 5 simbizi bage kuzigeraho igihumbi niyo yintambari hari Enoko Ruberangabo Laurent uko akubwiye niko bwagenze kandi ibi kwemeza ko uwo mugambi ugihari ukiri mukorwa ejo bundi turi Sun City iriya ntambara y'umunembwe bamaze gutangira ko tunagira inama bahamagaza inama kuri biro ya FPR Kimihurura Kigali ku itariki ya 26 biro FPR muri iyo nama mu magambo bababwiye ni General James wayavugaga yarababwiye iyo delegation y'abanyamurenge yayoborwaga na Nyarugabo yarababwiye ngo bavuge icyo bari cyo ngo niba ari abakongomani cyangwa ari abanyarwanda ariko aravuga ngo bo bazi ko ari abanyarwanda ndetse aranabivuga mu ijambo rye risobanuye neza ry'ifaransa ngo n'abanyarwanda bo muri diaspora turi kumwe na Enoko Ruberangabo na Mirere Ruhimbika n'ikibazo cy'abanyamurenge harageze ko bahindura ingendo wabyumvise ikibazo rero apote none murashavuze ikintu mu mbaza oya ahubwo icyo nibaza rero iyi implication y'u Rwanda implication y'u Burundi ndavuga u Burundi u Rwanda mu bibazo by'abantu bitwa ko abakongomani nabo babyemerera mugabo u Rwanda rukavuga yuko ari abanyarwanda abarundi nabo bakaca baza bavuga yuko bashaka kubahonya mu gihe tuvuga ngo abarundi ntibagiye mu Rwanda guhonya abanyarwanda ati bavuga ko ko urumva n'abanyarwanda ntabwo bagiye kwica mu Rwanda abarundi bagiye muri Kongo mu ntumbere kugira ngo bahuze cyangwa se batabare abariko baricwa intambara ziko ziraba muri Kongo abagiye kwicana ahubwo bagiye kugira ngo bagire iki baje gutabara ni nk'aba mediateur niko ndatuko
uyu munsi implication ya genocide y'abarundi muri genocide ni ntayo ntayirimo ni agenda yo kugira ngo intambara zize zihagarara abantu bitwa ko ari abatutsi baguma babona ko umuhutu ari mubi. Nta kindi leta iri kirazira y'u Burundi iri kizira ko leta bavuga ko leta mputu gusa nta kindi. Muga abanyamurenge bo barabizi neza yuko uwabatabaye ni leta y'u Burundi. Ariko ku rundi ruhande hari abantu b'abanyamurenge batavyemera kuko ejo muri nabonye ikiganiro kivuga yuko abanyamurenge nabo bavuga yuko bapfiriye mu bariko baricwa n'abarundi apotre abone none ntuze ivyo makanika yavuze je makanika ati abantu barose ingurire barose ibiguzi voilà ibiguzi nabo bagiye kurya amafaranga berekwa n'u Rwanda yuko bazobaha ibina biriya kugira ngo bashobore gukonvenka bene wabo noneho ugasanga abo bari kuri kote y'u Rwanda bari kuri kote ya Rede Tabara nubwo bamariye abavyeyi kubw'inyungu zabo bwite. Narabivuze ngo muri izi ntambara ziko ziraba uravye ibiganiro ingene biriko biragenda nta kintu na kimwe cy'inyungu y'umunyamurenge kirimo nta n'Rwanda ntanavugwa havuga u Rwanda baravye nabi intambara izohera ibiganiro babijemo birangire batavuzwe bazova mu ntambara batahanye inkoni ku rutugu nk'uvuye kuragirira inarume apotre hamikina cyo bariko bakorera n'igiki bariko bagomba kubagwiriza basi baburaho bahungira ntibaze mu Burundi kuko mu Burundi nabo bavuga bati ntivyumvikane ngene badushira ko ihonyabwoko kandi twebwe tuzi neza ko turi gutabara. Nico gituma navuze ngo nyabona banyamurenge muba mu Burundi muco ubwenge mubaze kubabwira yuko Burundi ari bwo bubi kandi ari bwo bacumbikiye bahaye indaro igituma batahunze ngo baje Rwanda u Rwanda rubafitiye iryinyo ribi oya ofisi nzira igihumbi nukuvuga bariko bagomba babagwiriza abansi ejo umwe yabatabara bamwiteranye ko na hariya naho ntibazojiye bati mwarase kutwumva baci babura imbobore ni Burundi. Rero ni ibintu bigoye kuko abantu nibagende baceceke baca ubwenge bivugira ukwabo n'ahandi hoho ntaho nyabwoko rihari. Narakubwiye leta y'u Burundi uravye president Ndayishimiye hashikiye ku butegetsi ikintu c'amoko canke cyo kuvuga ngo kugwana gitandukanye abantu n'abandi yagikuriye hasi aragituza pe. Icyo mu Burundi ntabigira amahoro n'umutekano biba vyinshi none munsi bariko babweka ko ibintu atarimo cimvuga. Rero message umunyamurenge no munsi yokuramwo ikre yaba uri muri Kongo cyane cyane kuko nibo babangamiwe babona ukuri bakabeshwa na bamwe kuko Moise Nyarugabo bwa mbere yemeze yuko Rede Tabara bamenye ngo bene wabo barabagurishije ba Moise Nyarugabo n'abazayasi barabagurishije tibazigera babona amahoro mu gihe bacize ya Zarias Rubegwa igihe bacize Moise Nyarugabo igihe bacize Adereki Basumba igihe bacize Kanyiki Kabira we yibereye mu idiri ziwe bapfa canke badapfa ivyiwe urumva ntacyo bapfana nabo. Narakubariye ngo mu minsi yaheze nta kwezi guheze hakindwi zibiri gusa wewe yatangwe negociation ziwe kandi yasavye ambasade ya Amerika mu Rwanda ambasaderi w'umuri Amerika mu Rwanda yari depajaje kuraba Kabira ngaha aramubwira ati jewe kugira mve muri ibi bintu nubwo ibiganiro byaheze namwe dufise twakoranye je muramfasha iki ko jewe mbona u Rwanda nimba rwasinye abanyamurenge urumva nawe turi kumwe si bene wacu uravyumva jewe rero ngomba kunegosia iminite ibyo ntuze Gisekedi yakoze akanjira ko ubutungane mu munsi abira binkure hanyuma jewe niviremo nivyarangira kuko ntashobora guhotorana na Amerika ntashobora guhotorana na Kinshasa imusumbye inguvu hanyuma u Rwanda nago barabizi iyo rugukoresheje mu nyuma bikagucanga rugakuramo inyungu zako rugakwicira canke rukaguta niko bagize Terminator wa undi ntuzeya uyu ndamwibagiye izina baba barungitse irahe baramujanye kandi bamukoresheje
Bosco Ntaganda bamutumiye mu nama i Kigali ati ngo yitavye bashebuje ngamare gushikayo batumviriza rero ati byakomeye wewe simbira kuri ambasade y'abanyamerika ubabwire nyene uti ndizanye kugira ngo ntutukwice gitunagupfunga tafazari gupfungirwa irahe wa mugabo ni ukuvuga ivyaha byose bamutumye gukora gufata abantu ku nguvu abana bato kwicira abantu ikivungo gahamba hamwe ibyaha byose yakora ariko akoreshwa n'u Rwanda ubu ni wari kabivundiramo irahe nabwo gwidegembya wari umvise Kagame mu minsi heza ariko bamubwira amaraporo ya Human Rights Watch abago je bazofata bankuye ngo banjana bazoshobora hazi ico yishimisha uravyo mugabo rero abantu nibareke kuba indogoba n'ibitwazi bariko bagenderwa ko nabandi bafise ibyo baje kugwanira bo atacaho bariko baragwanira urakoze reka dusozere kwaho kantu apotre nyemerera umurundi akuremwe ubuhe butumwa rero ko barundi bavuga ati ikintu bita genocide twarayibonye y'abanazi ikintu twarayumvise bamwe genocide yabaye mu Rwanda bamwe barayibonye abandi barayumvise umuntu yagirijwe keshi ntaboneka neza oya nicyaha gikomeye nicyaha umurundi yitware gute mu bino bintu abarundi bagomba kumenya ikigene bifata muri ibi bintu tibaje gutwagwa n'amajambo abacanishamo kuko buryo bavuze ngo abantu bagomba kumara abatutsi tibakivuza umunyamurenge gusa n'umututsi wana cyayumvamo nukuvuga abatutsi bose aho bari bumva ubenga umugambi mubi barawufitiwe na leta kandi mu gihe tuzi yuko abatutsi ngaha taco tubaye nta n'ikibazo na kimwe taco dufise tumerewe neza niyo FDD bari kwaravuga leta bafise uwo mugambi uri ku butegetsi abatutsi benshi nibo bari warumvise no mu matora yabaye baratangaye abatutsi basanze basubye amajwi abaho uravyumva mu yindi mvugo rero ntibaje muri iyo mvugo yo gusukana nka yindi yasuka abantu muri 2015 ngo nibaje gutera imigere ku mihunda ngo barababona byamara kubacanga bamwe bibagendera uko byabagendeye abavuze ngo nimwiruke muzi iyo turi ayo bagoye barayazi rero igiti ntigikora mu jisho kabiri kuko kiretse igakoramo kabiri gisiga kirimenya abarundi baca ubwenge dufise amahoro dufise umutekano dufise indongozi zidasanzaza ahubwo zegeranya abantu dufise indongozi zifise vision zitwereka iyo tuva niyo tuja nta kindi dukwiye gukora nitwima amatwi abo basesa nkuyoza hanyuma tumenye yuko iwabo w'umuntu nta kiharuta nta kiharuta ni nayo conclusion nanje nari kuvuga kumbure apotre rayimvugiye nibaza katakindi norenza ahubwo igisigaye nuko umunyamurenge yumvise buno gutumba bavuye muri bo nyene ikibi yacumvise n'ishize yacumvise nakurikira iciza murundi namufate nkuko yamwumvise umunyarwanda namufate nkuko yamwumvise rede tabara nayifate nkuko yayumvise umwasi bamwumvise baramuzi umwasi bamwumvise umwiza bamwumvise hanyuma apotre rwo tumushimire kuba yaduhaye umuco cyo kubanje murakoze cyane Nikashime cyane gose kumbure apotre kino kiyago gikomeye umunsi gifise akamaro ku banyamurenge gifise akamaro ku bakongomani ku bantu muri Kongo gifise nakamaro ku banyarwanda ko abanyarwanda bari kwarumva position barimo ejo bazisanga nabo nyine abantu bahora bita ngo nabana babo cyangwa se nabakunzi nabo nyine batangiye kubahinyura kari njyajya hanyuma gifise nakamaro ku barundi muri rusange kuko ubu murundi arumva ikibanza arimo ashigikiwe na leta mbyeyi leta nkozi irongo na General Major Evariste Ndayishimiye reka ndagushimire cyane apotre nanjye ndabakengurukiye